Mwaramutse, maze imisi ndoha ama message menshi ambaza twoja Australia gute, twoja New Zealand gute, twoja muri Canada gute, twoja hariya gute. Hanyuma ndanavuga n'abantu batari bake bari muri Europe, muri Canada no mu bindi bihugu, ngize ntireka nkore iyi video kugira ngo ndabahe amakuru maze gutorokanya kumbure n'inyishu z'ibibazo mugenda murabaza. Ico nashaka kuvuga icambere nuko ntari umu immigration advisor, je nta bintu vya immigration nkoramwo. Donc niumbajije kumbona nshobora kuha information iri generique ako kenshi ndayirondera kuri internet nkuko kwa wewe canke nkabaza umugenzi sabanze ajya azi hirya no hino, ariko namwe usanga abantu inkuru batazifise. Muri make abarundi bari hanze yitwa diaspora, no bashira mu migwi ibiri d'abord mikuru harimo abantu novuga ko bashitse, reka nkoresha terme, babaye settled, babaye installé mu bihugu barimwo, hamwe n'abandi bagiye ahantu temporaire bazi yuko bazokora amafaranga bagasubira gukorera uja mu Burundi. Uwo mugwi wa kabiri n'abantu bose bariko bakora mu bihugu vyo mu Barabu, abantu bari muri Afrika, novuga no muri Asia yose uko ingana. Donc ivyo bihugu ntabwo bazohava baguha permanent residence canke residence permanente. South Africa kera ucengeterera abantu bazironse, muga novuga ko la norme nuko aho hantu abantu baje gukora mu mafaranga hanyuma bagasubira mu Burundi. Izo nzira zozo ushobora kuzitohoza nka Dubai, ushobora kubaza n'importe qui bakubwira ingene bashikayo, no mu bindi bihugu za South Africa n'ahandi neza ko abarundi benshi bafise amakuru yaho. Ikindi kandi amakuru dufise nuko muri Tanzania, muri Zambia, muri South Africa bamera nk'abintu abanyamahanga n'abarundi en particulier. Numvise ubundi ambwira ngo ni Nairobi niko bimeze, mugabo sindabona amakuru menshi avuga ku bintu biko biraye Nairobi. Navyumvise umuntu umwe avuga ngo yabaje abo ariko abo bakundanye bari bazinanye bari muri Nairobi, abari muri Kenya mu byo ko vyifashe. Hari ikindi gihugu abantu benshi batavuga cane guca Uganda, navuze ngo kwana shaka kugendayo ukarondera ivyangombwa hanyuma ukanda ibintu ukora. Ico naco nyene n'umuntu akimbwiye sinagitohoje abantu bari mu Uganda nayo mubwira ama comment. Ibisigaye Malawi, Mozambique nange namo impunzi zitari nke z'abarundi. Mozambique bakoze twasha nibo barabaretse ngo bacuruza, hari n'inkambi nyamba yitwa Nampula. Malawi hari inkambi za Reka, mugabo hari n'abenshi bari muri Malawi Lilongwe bakora utuntu tw'ududandazwa. Zambia amakuru marayumva, South Africa amakuru marayumva, ibihugu vyo muri Afrika n'ivyo muri Abarabu ndaja kuvyihoza pour cette raison. Nkuko nabivuze, abagenda ni imigwi ibiri, abagenda bagiye kubayo canke bakaronka ubwenegihugu. Ibihugu bitanga ubwenegihugu ni ibihugu novuga biteye imbere, ico bita Occident, nubwo kenshi na kenshi geographique matari muri West necessairement. Mugabo ni ibihugu vyinshi vyo muri Europe ya kera, Schengen canke Europe de l'Ouest, bogesha ko na Scandinavie na UK. Hanyuma ubishira ko ibihugu vyo muri Canada na USA muri Americas, ubishira ko ibihugu vyo muri Pacific bibiri, New Zealand na Australia. Hashobora kuba ico nihenze murambwira ko nta manoti nafashe no musi ndakuvuga juste ivyo mfise mu umutwe kijana kira gisanga wibagiye canke ubuzima rwanyereye canke amakuru yarashaje. Sinzi ko ari ikindi gihugu abarundi bashobora kujamo bukebuke ukazoronka umeneyo. Muri make umva nivyo bigo navuze, turonja kuvuga ku vy'i Burayi, ibihugu Canada, Amerika, hanyuma Australia, New Zealand. Hariho ibindi bihugu muri Asia ushobora mpora numva abantu bavuga, mugabo nashaka kuvuga yuko ndakugabisha d'abord muri Asia harimo ibihugu novuga ko umuntu bigabura mu bibiri, hamwe ibihugu bikenye n'ibihugu bikize. Ibihugu bikize ni South Korea, Corée du Sud, ni Japan, ni China. Cyane ivyo bitatu. Singapore kirakize mugabo kirugaye. Birashoboka rero ko muri China, South Korea na Japan kumbure ushobora kuharonka ikintu ukora, mugabo naza ko bigoye cane ukaronsa kuza kuhaka mu factory kandi agenda kumenyesha ukuntu abantu bo muri rya Asia bakora. Sinzi ko arundi wava bumubona mu mazuru. Donc barakora cane gose. Ariko nifandavuze ko numvise ko hariho umuntu akora muri South Korea, Corée du Sud, mwana za kwari bikorwa vyo mu factory, n'abantu aba Filipino baje gukora muri Corée du Sud no muri Taiwan. Naco ngishize mu Taiwan, Thailand, Taiwan.
navuze ko hari abantu baja gukora mu ma factory mu ma usine. Ivyo bihugu bo Taiwan naco nakindi kijambo bavyitirira mugabo biratandukanye pour l'instant. Donc Taiwan, China, Chine, Japon, South Korea, kumbure ivyo urashobora mu kintu kora Japon no pass pa Japon menga abantu benshi bagiye kwigisha icongereza, abantu bavuga mu byongereza. Nivyo bihugu umuntu azovuga ngo kurondera akazi mu bihugu bita Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est ni canke South East Asia, ni ibihugu novuga ko biri mu nzira y'amajambere hamwe n'ivyo novuga ko bikenye, donc ibi vya Cambodia, Laos, Myanmar, yari bita Burma, Thailand, Vietnam, ivyo bihugu nta buzi buriyo. Singapore nayo ko bayo mugabo no passport ni ko Singapore igoye cyane no irakiza no muri Asie du Sud-Est. Hakaba nizo za Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines na Timor. Cyangwa Timor Leste. So, ndari kuvuga iki, ibi bihugu bakwemereye akazi uzogire amakenga, ariko haramo ibintu bya trafic des humains muri ibi bihugu. Ndumva cyo kwekorera akazi muri za Burma, za Cambodia, za Laos, za Vietnam, uzobeke afuza Thailand n'ibiki. Ubuzi buhari encore une fois muri ibi bihugu ukuyemo peut-être Philippines, muri ibi bihugu nka za Cambodia na Thailand na Vietnam, ico ndabizi ko abantu bava mu bihugu bavuga icongereza surtout nk'abazungu baragenda kwigishayo icongereza, nico kintu kazi kariyo maze kumva abantu baje kwa mu bihugu umuntu w'umunyamahanga. Nabo nyine baraproteja ubuzi lokale nkuko mu proje ibone nko muri Philippines kugira ngo akazi umunyamahanga ntibishoboka kubera mwagene unemployment biri hejuru. So mudavuga ko yakuronke dire muri Asie du Sud-Est uzobaze incuro 40 kugira ngo kishe ko utagiye guhangayika ico nakubona kikugabishe. Hanyuma nkuko nabivuze sindi abantu bajya gukora muri Japon, mugo nabaza kumva ko ari muri Korea du Sud, nundi yigeze kumbwira ko ari muri Thailand niho aje ko akora mu bintu by'ama usine. Barafise manufacturing canke urabona ibyo za Honda, Hyundai, Pito Hyundai, za Samsung cyangwa muri Korea du Sud. Hanyuma ntuze yarafise manufacturing cyane muri IT technology, chips, whatever, microconductors cyangwa semiconductors, correct reason. Bon, voilà. Aho ndahavanyemo ibihugu byose ndabivanyemo ngo reko gusa ibihugu kumbure atanu navuga ngo hariya uzoshobora kuharonka ugendagenda. Ibihugu biko byakiranye ngo ndabivuze ni Europe, Amerika nabivuze. Now, muri ivyo bihugu abantu bajayo inzira zibiri. Inzira imwe abantu bagiye benshi cyane mu byo bise installation des réfugiés, zari impunzi ahanini zari mu makambi y'Tanzania. Hanyuma hageze igihe HCR sinzi ukuntu vyashoshitse bavuga ati abantu dukwiye kuba igihugu kibabamo, boye ko muri impunzi burundu, barasabira ibihugu biri bitangwa n'amakota, ibihugu biremera kwakira abantu hirya no hino aba diaspora benshi bagiye muri izo nzira. Iyo ni roto nta formulaire bavugira ngo ugenda muri inkambi y'ingu uzongera kubona abantu bari mu makambi y'Tanzania yo muri za Zimbabwe n'ahandi barindiye imyaka 20 batararonka settlement. So sikinuvuga ngo uzokwembese sama ngo uzokidirija hase ira desida umusinze ko haba cyo kwaza prego ari sepa kaza umva ngo umunsi tutwaye abakongore bari muri za reka tubajanye muri Australia randomly. Bo canke ku hari formulaire ko mbwa nta muntu ashobora kuyikontrol. So ico bicarabaye iyo nyoni yaragurutse ntushobora kwigarukana mu cari, umuntu yaragiye utagiye no gusenga Imana. Nibaza ko bo uri mu nkambi nta yindi shwa kubera n'undi uri mu nkambi nk'abariza muri za nyamba ni Mahama muri mu Rwanda, humbe hari programme wo kwiyandikisha muga kuzogenda ivyo setroba. Bo ndaza bahora bagenda ntantureka mugabo ni bake cyane. Se mu nkambi yose uri mu nimba ari yuri takundi wabwiza mugabo ntagiye umuntu avamo mu wundi ngo ngiye kubandikira mu nkambi hantu bavekire sport kwazonjana hanze. Iyo nzira isa niyazime. Abandi ba diaspora bagiye hanze bagenda nk'abanyeshure hanyuma arangije agacagumayo. Mvuze abanyeshure ako byashoboka ko banagiye bagiye kuyandi ma mission bita ma mission bita diplomatique hanyuma agacagumayo. Mugabo abanyeshure surtout kubera bo biroroshe ko nkakaza bagaruka ko ibintu nk'ivyo. Ivyo navyo nyene kuhaguma bisaba inzira zibi, ubiye ko wideclara canke ko usaba iyindi visa. Ko mu bihugu by'abazungu kugira uhabe utuza officiellement canke legalement utakufisa visa runaka. Iviza za visite z'ikinyeshuri n'iki ni visa zihera nuko ivyigwa biheze, visite yawe yaheze, izo za conference baje mu zaheze. Ico bace bakora
bamwe baca bideklara hanyuma abandi canke ugacurondera akazi gaca kagupermeta kuronka work permit canke permis de travail mu kuronka residence. Problème yo kwideklara encore une fois naho nyene novuga ko dans les années peut-être 99 dufate umuntu wese avuye mu Burundi kubera c'était urugamba rwari rushushe, umuntu wese agiye mu kindi gihugu avuye mu Burundi bavuga ati iruhutse urashitse, nta muntu babaza ibibazo vyinshi no kumucurikana kumucurambuza. Mugabo ubu Uburundi n'umwe n'abadede bagifukamye mu nda ntabwo baheruka ko kiri mu ntambara ishushe kubera hari ibindi bihugu bimwe intambara ishushe ico bita hot war kandi bariko bararasana pana guerre froide nk'iyi Burundi. Ico gihe ugira mu Burundi bica bisaba ko werekana ko wari persécuté d'une manière idasanzwe, abantu nk'abo nabo bari mu bushobozi ushobora gusohoka hanze uri persécuté. So ubu co numvise ce que j'ai retenu nuko abarundi bideklara hanze bibagora. Mbonagira ivyo ndakivuge mu wabo donc abandi barundi bari hanze n'abarundi bidekaraye bagiye bavuga bakideklara bahashitse d'une manière d'une autre bakoze amagende bariranje barahashika, hari wagenda kuramukanya, hari wagenda muri conference, hari bamwe baja muri Serbia bagaca bacengetera, hari abagenda mu bwato bagaca sepa muri za Dar es Salaam hanyuma bakagenda mu mayire territoire de France d'outre-mer gahoro gahoro. Izo nzira no problème ziracahari mugabo cyo numvise no kugira ngo bakwakira muri iyi minsi mu bihugu runaka bakwemera kuri impunzi ko ari affaire nini cyane. Hari abantu ba 2015 novuga ko en fait mugabo afite raison légitime kubera kujya kuntu bahohotewe n'abadede muri kiya gihe kandi bizwi dans l'espoir ko kiya gihe haba akajagari mu Bujumbura, mugabo n'ubu harimo abantu bakiko barapreda cause yabo bakabangira. Ejo bundi narabonye video yaciye kuri Focode ndibaza aho amashirahamwe muri Suisse harimo n'abarundi bariko baridomba yuko no muri Suisse birukanye abarundi. La Suisse s'il vous plaît, la Suisse burya nigo kizuko kiri philanthropique bigote cyambu cha Dostoyevsky no yigeze kuvuga mu gitabo kimwe yanditse avuga ati toute Genève philanthropique et bigote. Anyway, reka tuhagaze kuri ya philanthropie. Donc na Suisse mwako iriko yirukana abarundi n'abaje muri Netherlands niko kuko bo muri Germany ntibabirukana mugabo numvise ko bibara kuguha impapuro. Belgique nayo bavuga ko extrêmement droite kirafata ubutegetsi bitoroshe. Bref sinzi mugabo nkuzibiye habanda kandi mvuze amakuru nkaje ngo ndiko ndabazibira ndiko ndabuzana ko aje Burayi oya wose ndege naje mugende juste kuba informe biragufasha ukagenda witeguye niba umuntu ufashe ideni ukamubwira uti bo birashaka kuzobiguha inyuma y'amezi 5-6 mwaka imyaka 3-5 nimba ufite umwana basi kumukisinza utinje kumubona na inyuma y'imyaka cyahiwenze. All right, expectations. Bo hasigaye iki so Europe rero kubona bivuga abantu benshi bagendayo ubiye nk'abanye bagenda bakideklara ntabwo Europe je kuva nci ubwenge à l'époque ntabwo buri kondera ubuntu kuja mu bihugu vya kure. Sindigera mbona ko bari bafise ntuzeye programme zo kurondera abakozi bakora akazi professionnel nk'uko Canada n'Union Australia babigenza. Okay, so Europe ndayirangije abantu benshi baje bagiye kwideklara kandi uvuze ko kwideklara ubu bigoye. Sinzi ko baziniza zo muri Europe, sinzi ya Europe de l'Est ndamaze kubavuga bihugu byo muri Balkan, Europe de l'Est byo mu kabinzi ko cyane. Sinzi ko abakomuniste hari kintu babasigarije ko ushobora kugira icyo uvuyemo. Bon nkuko mubona hano Canada ko niyo nabonye natohoje nuba ko hariho inzira yo kumuntu ashobora kugenda officiellement encore inzira zo mu Kenya ugenda kuzivuga ko urumva ni illegal d'abord kuja kuri internet ukora ura preaching ibintu illegal ariko kandi ziri risque. So izo nazo ndazivuga ko no kwideklara wanashaka birimwo. Hanyuma ibindi bihugu navuze Australia, New Zealand bisaba level y'icongereza usanga abantu benshi batayifise. Kandi amaskills baba barondera usanga mu Burundi utayafite kubera skills imwe nuko ushobora kuvuga icongereza nubwo wari umwarimu mvuze ko kuja mu congereza uri umuganga ushobora kuva mu congereza n'ibyo ushobora ko bakwemerera utari umuganga utavuga icongereza cyo hejuru. Hanyuma encore une fois abantu bagiye nk'impunzi iyo test ntayo babaha mugabo ugiye nk'umuntu urondera akazi iyo bari guha cyo kimwe n'umunyeshuri. Ntaraja kuri karanye umunyeshuri ashoboka mu bihugu byinshi. Ejo bundi navuganye n'umuntu w'umu immigration consultant hano ndamuzana nk'umuntu ari muri Ende nyamuntu yari muhindi. Hanyuma ari muri Ende agashaka kuzi no mugabo adafise ziye qualification zisabwa muri immigration hano byo nyine by'aba nurse by'aba engineer by'aba meti by'imyuga.
ati uwo muhanura icyo kivuga ati student visa yonyine ishoboka kuza nk'umunyeshuri navyo birazimvye ivyo uzogenda bitohoze birazimvye cyane. So hajasiga Canada kuko numvise ko hakiriho programme yuko ushobora kwiyandikisha kugira ngo uje muri Canada ukagenda officiellement nk'umuntu w'umukozi kubera iki abarundi tuvuga ikirundi plutôt igifaransa kumbure ushobora gukoresha iyo systeme ya Canada kubera bemera test igifaransa ibindi bihugu vyemera test y'icongereza. Bon, dantureka igihugu cyose wifuza kujamo intango ya mbere ni Google. Bantu b'Imana ntihagire umuntu atangura kubaza ngo mbega ABC hera kuri Google. Ibihugu byose bifite immigration iri moderne, information ziba ziri kuri Google au moins préliminaire amushobora kuvuga uti bon ndabona bariko barondera ibi bariko barondera biriya. Alors kuri Canada ujije juste kwandika immigration Canada muri Google ucubona ama resultat menshi ariko iya mbere ni officielle iya kabiri kumbure ashobora kuba ari abandi bantu bariko baca amafaranga mugabo officielle ni canada.ca Immigration Refugees and Citizenship Canada niyo website yabo donc nuguhera aho hanyuma bafise ikiza cabo igifaransa n'icongereza aha hejuru hano hari français ukaje ukirikako français ugacuronka programme zo mu gifaransa. Bon reka niyigize kure ya picture. Okay, hanyuma umaze kuronka kwari mu gifaransa ushaka kubona ni kuri website zose zafise ahantu ushaka kurusha icyo kurarondera. Bo ariko urabona ko information bavuga ngo visa et permis nako byose biba byanditse neza ama visa et permis izi nizo ziba zirekuriwe aba bantu bare kwinjira muri Canada abavize ibi abasavye izi permis bariko barerekana izi visa bariko berekana. Bo muri izo baravuga ya mbere usanga zimwe utakarifiya ya mbere ni yo kuvisita boy uyu muntu yoyihoza permis d'études. Bon études zirazi okay visite kibazo uragenda ugacugaruka uvuze ngo kwidekara bashaka kutakwemera kandi kiza kibaye kuyimakora babaze ko utazogaruka abantu muri Afrika usavye visa de visite ntibayiguha kenshi. Permis d'études zirazimvye nazo nyene nozihoza mugabo yifise amafaranga nk'abo bandi babayiba abo bahizi bayiba nizo permis bakoresha. Vivre au Canada de façon permanente reka tukore iyi nyene permis de travail temporaire nayo nabaza kushobora kuba risque kuko akazi gaheze bashobora kuja gusubira iwanyu numvise ko abantu benshi barokirese mu gihe cya covid ubu ariko barabavuga ko abatse izi permis de travail post diplôme. Bon keje nako none bavuga ko ari post diplôme ko wize muri Canada canke international experience internationale abantu bavuga ngo giye kurondamo experience ivyo tuvyihoze. Réfugié demandeur d'asile encore une fois mengane vyo woja kurondera mugabo ico navyo biri compliqué kuko nabivuze muri gice ca mbere. Reka rero tugire iyi vivre au Canada de façon permanente nuko nyene uhakora ubwa mbere ushobora kurondera information générale mu nyuma ukiyandikisha kumbura kurondera information spécifique. Bon n'abafise programme nyinshi kugira ngo ndavyoroshe urabona aide famille urumva nk'ubu ufise famille peut-être. Bon aba médecin muri mu médecin niza kuvuga ngo uri mu médecin kumbure woraba ngaha kumbure ko barandura ba docteur muganze ko nta ba docteur benshi mukurikira iyo aba yaba ndayihoza ko specifique muja kuyirondera mu bwenyene. Mbo hanyuma hariho ama programme regionaux nayo ndayihoza ni parrainage familial ngiye kurondera iyi entrée express ko numvise ko ariyo ba devising ko abantu bokoresha entrée express. So entrée express umva ko kurondera de travailler qualifié abantu bafise ubuzi. Bo sinja kugira impuwe yo gukoresha igifaransa kuko ndeka kukubesha utavuga igifaransa iyi ntushobora kuza urayijamo. So sinja kugira impuwe ngo reka nshire mu kirundi kanshire mu kirundi ndavuga uko nyene ndabivanga n'igifaransa kuko utavuga igifaransa iyi entrée express ntibishoboka. So munyihanganire abatavuga igifaransa kuvuga icongereza mushobora kugenda mugakurikira umenga ni copy coller igifaransa n'icongereza website ya Canada kwa Canada iri bilingue ifise ikoresha izi. Bon dozo deja urona ko bashobora kuvuga ngo délai de traitement shobora kuraba igihe zizomara hanyuma votre demande 1,600 frais de demande kuri wewe 1,600 ku mugore cyangwa umugabo niba umufise hanyuma hafa 300 ku mwana no kuvuga ku mugore n'umugabo n'umwana abana babiri dufate abantu benshi bafite abana babiri utokwa wibangakenije 1,600 kugwiza 2,320 presque 2,200 presque hanyuma hafi ibindi yandi 600 y'abana 2,380 give or take 300
ibihumbi 3,800 uba wibangakanije kugira ngo ugire demande. Ayo nayo uha leta ya Canada mu gusaba iyo demande, nta mutindikere, nta mu consultant, ayo niyo Canada itwara nka frais d'administration. Urabona ko yanditswe ngaho. Ayo nkaho ushobora kuyatotereza ukayamenya. Bon, mu nyuma bavuga ngo qui peut présenter une demande. Urabona ko bavuga ngo qui peut présenter une demande, canke bavuga ngo calculer vos points. Mbwa mbere yo gukalkira ama points, reka turabe ninde arekuriwe gusaba iyo visa. Bavuga ko hari programme zitatu, hariho experience canadienne, donc umuntu yakoze muri Canada, hanyuma i travailleur qualifié ndaja kukiza ko, hanyuma programme de métier. Bon, kubera uri muri Canada we yarazi ko bigenze ndamwihoza, hanyuma programme de métier spécialisé, reka indambanze abari cyo mpera ko naco nyanje ndacihoza. Hanyuma métier qualifié, urumva ko ari métier bavuga muri construction, umuntu ari muri construction, umuntu ari muri secteur du transport, umuntu secteur de la fabrication et de la production industrielle, hanyuma secteur des ressources naturelles et de l'agriculture. Voilà, abo bantu urumva ko barekuriwe kusaba ni secteur kumbure abarundi benshi dukunda kunegija, muganagana kumenyesha ko hanze uri nk'umuntu w'umubatsi, bricklayers, aba conducteur bama ibi bitugo n'ibindi cyane nk'ama bus n'ama trucks, nibi n'abantu bo muri agriculture n'ibiki usanga babarondera aba electricien, ibintu nk'ivyo. Ok, urumva nizo métiers spécialisés. Encore une fois, nki ushobora kucuja kuvyisomera wenyene ukasoma izo z'ama métiers. Encore je vais supposer ko abantu benshi atari aba mécanique bariko baranyumviriza hano, mugabo uri mécanique, you probably are part of that. Hanyuma yi programme de travailleurs qualifiés yo numva umenga bari plus libéral, ndiko no bivuga. Bon, izo bavuga yuko travail qualifié, urumva harimo ba gestionnaires, ces travailleurs comprennent gestionnaires, superviseurs, personnes occupant des emplois qui requièrent habituellement un diplôme universitaire. Donc ça ko ça nous va ko ari diplôme universitaire really. Bo formation d'apprenti ni ibintu bakora mu bihugu vyo hanze, apprentissage y'imyaka 4 kugira ngo babe nk'umuelectricien canke meke peut-être i Burundi menga ntizikomeye, muga umuntu ufata diplôme universitaire. Encore une fois, je kuja gusoma ama profession yose. Voilà. Critères de sélection, travail qualifié, exigence minimale bazivuze critères. Ok, critères de sélection, urumva bavuga ko tous les minima, nous utilisons des points de critères. On va cette critères y'amanota comme tuja kuyaterateranya tuyarabe. Nous évaluons vos critères de sélection et vous attribuerons une note globale de sur 100. On va kubaguha amanota, uza kuronka amanota ashika 67 kwijana au plus. So 67 uje gukarikira ingene uyaronka, tuja kurako ingene bayaronka, mugabo ivyo nirazuma uyakarikire. Mugabo nanda ko harimo compétence linguistique, nibaza ko mu bihugu by'abafaransa baca bakoresha iki kibazo ca bakitangwe kandi compétence France TCF, mwene TCF hano kumbura gukoresha ayandi ma acronyme ugana ico TCF kuri Bujumbura, kandi expression umengo wa mbere numvise ngo tuza kufise ndwi muga hano mbona bavuga ngo 6, je ne sais pas. Oh OK, niveau 7 TFF muga urumva le plus urondera menshi, le plus de points umva maximum ni 24, kumbe ni nk'uyu yaronse aya 6 hanyuma uwaronse 4 kumbe akaronka makeyi. Mugabo urumva ko moins que 7 niveau non admission. Donc uri munsi ya 7, OK, uri munsi ya 7 ntacyo uronka. Donc niveau 7 NLCC uri munsi ya 7 yi niveau 7 ntacyo uronka, ntibakwemerera umvara kuri 7. So uri kuri amanota washaka ukiha 7 kumbura kugira ngo urabe ko uri qualifié, hanyuma umaje gukora iyo test kuraba kuronka 8 kumbura umva cha yongera de plus point uronka. Hanyuma seconde langue officielle dufata ko wozi nk'icongereza gihagije enough gashobora kugenda gukora test ukaronka ya manota muri test icongereza, mugabo byo naje nofata ko je no kuyanka 0 kugira ngo vyorohe. Hanyuma étude maximum ubumvya la langue niveau linguistique ico gifaransa. Hanyuma étude, vous devez inclure votre titre de compétence canadien ou étranger, donc rekana ivyo wize navyo ko maximum ni 25 points kumbere nk'umuntu abafise doctorat tuja kwiraba. Hanyuma experience de travail abayo mu Canada baguha amanota yo indani hanze, age ukusaza niko bayagabanura muri make ukwije imyaka 45 ucu wabanze kuronka 47 ucuronka ubusa
donc urumva yuko hariho ndizo kubwira ko ni imyaka 50 donc kuri 12 ku bantu batakugira imyaka 35 hanyuma nzi imyaka 55 amanota cyangwa gukoroka kugeza kubusa ukuje imyaka 46 nta nota usaba ndimo muri 47. Ok, emploi au Canada bien sûr ntabwo uri gukora muri Canada, hanyuma faculté d'adaptation donc ushaka kuzomenya ufite muri Canada nibaza ko baraba niveau de compétence de votre époux donc ufite umuntu mubakanye amanota ashaka kuronka 5 aronse wewe musaba kuronka juste ndibaza rya minimum ko ntarenza, hanyuma ziti antérieur au Canada bon nta umuntu abaye muri Canada ziti antérieur au Canada de votre époux bon nanye ntabaye muri Canada, hanyuma votre travail antérieur au Canada kandi umuntu ntaba yakorera muri Canada, fait au Canada, emploi au Canada non, membre de la famille au Canada non. Ok, donc muri make ndabona umenga epu ashobora kurangusa amanota 5 ashoboye kuba yarakoze muri Canada plutôt kuba yatoye icongereza neza, nta kindi mbona bamuhera ya antérieur au Canada ya ibintu byose ni muri Canada no kuba yarabaye muri Canada cyangwa yarakoze muri Canada ibintu nk'ivyo canke yaronsa akazi mu gihe yo washitse muri Canada navyo nyine ntavuga ko bitorosha cyangwa mu famille. Bo ikindi basaba ni preuve de fond kufise amahera akujanayo. Bo kiretse ufise akazi mugabo marezuma ayo mahera nayo ni menshi novuga ko udafise ntuzeye bon sinshaka kwigisha abantu muganeza ko hari ukuntu babikora mugabo nashaka kuvuga ko ayo mahera ni menshi basaba kwerekana mugabo sindareka ko sindabentimide bien sûr kuko muri Canada harazimvye ariko ivyo nibaza ko ubajije umuntu abizi yo kubwira ingene babigenza navuze ko ukuntu babigenza. Ok, so nuko donc niyo systeme y'ama point y'ama note uti none ikora gute en fait ni programme nko twavuze professionnel umenga hariho calculatrice ushobora guterateranya amanota yawe kugira ngo urabe yuko ayo manota uyafise mugabo nibaza ko bref vérifier votre note, bref ni kujya unaona ko hasi ndiyandikisha na kimwe mugabo bampaye calculatrice quel est votre niveau de marié reka dufate kuri marié mfate couple y'umugabo n'umugore. Si votre époux est un résident permanent, bon, il est nord, vous canadien. Si votre époux vous accompagnera au Canada, bien sûr, oui. Quel âge avez-vous? Hano hari kibazo rumva imyaka twabonye yuko le plus ushaje le plus bakuganura amanota zo nukuraba kumbure bon reka dufate umuntu afite imyaka yarenze yayindi dufite ko ufite 40 reka bate 40 just random you know nta nkuko nakubwiye birakongera amanota mwede. Bon, quel niveau d'études avez-vous atteint? Dufate ko ari umuntu yize licence, programme d'université, programme baccalauréat, programme d'université dans collège. Neza ko ari yo baccalauréat, ko ari yo nka licence. Dufate ko ufise licence hanyuma avez-vous obtenu un certificat au grade de diplôme canadien? That's non. La langue officielle katuvuge ko oui kuvuga ou bien le français ou bien l'anglais. Quelle est la voie PPACEN? Tu vas dire quoi de TCF Canada. Et entre votre note ici expression orale bo aha rero mva niho umuntu aje kwibaza umenga bavuze uri munsi ya 6 ntibakwe ntibakwemera sinkibuka aya manota ndaramye nabayaharura moja kuraba reka duvate kutari njeni kuri umuntu akiriritse 10 bo sinzi ko ayari menshi mugabo nkuyemwo level 3 nja munsi anko nimfa kuzoronka amanota menshi muri Kifaransa niko woronka menshi reka donc mfata ya reka ngumiza aho nyene nkore 1 2 3 4 nzanatora 4 mvuye hejuru gatatu mvuye hejuru 1 2 3 4 mfashitenya ko ari nibaza ko yitwa nka moyenne 1 2 3 4. Ok, encore TCF muraba yo ingene bayamarika. Avez-vous d'autres résultats linguistiques? Donc nk'umuntu yaciye agenda gakorona IELTS ashobora kuyishira ko nayo mais disons sans objet. Sans objet. Ok, expérience de travail. Ok, hanyuma expérience de travail umengo donc bazana niba ufise expérience mu kazi. Encore une fois umengo ico numvise umuntu avuze ngo irenze imyaka
atatu ngo nico kimwe ngo banatarangana mugana mbona bashize ku 5 muri make no kukibaza wumvise ari 3 bon ina ni kese bako iyo uvuze experience ntituragira application turacariko turareka mfate 4 turi kufite imyaka 4 mugabo nko ni fois iyi ni question ntabwo baraye ntabwo nta nizera ryanje ntajye ndashiramo so ushobora kuzura fine tuning ugaruka utemega sha na mfise experience imyaka 3 vya kugenda gute yo na mfise n'ivya kugenda gute mugabo umuntu numvise avuga ko imaze kurenga 3 nico kima amanota gumariya yande mugabo mbona niyaza ko bitandukanye ine ni kese poni hayine au cours des 10 dernières années combien d'années d'expérience de travail qualifié à l'étranger possédez-vous donc dufate kutageze kora hanze possédez-vous un certificat de compétence d'une province, territoire, de niveau fédéral canadien, les cas de fois non. Sinzi ko ivyo un certificat de compétence permet d'exercer un métier spécialisé. Ok, neza ko hari nk'imetier nka electricien tushaka gukora muri igihugu runaka utabanje kuronka certificat yaho. Bon. Avez-vous une offre d'emploi appuyée? Malheureusement, non. Point supplémentaire. Avez-vous un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire? Non. Est-ce que votre époux accompagne au Canada? Avez-vous un frère ou une sœur habitant au Canada qui est un citoyen résident permanent? Et qu'encore on fait umuntu adafise umuntu muri Canada. All right. Ok, hanyuma, excuse me, non c'est phone comme ni agent messaging, non. Bon, hanyuma, quel est le niveau de scolarité le plus élevé de votre époux conjoint obtenu? Bon, nibaza ko ari qualification y'umugore cyangwa umugabo wawe, reka mfate ko yoba afise master, just kugira nze ndavanga ibintu. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié au Canada votre époux? Bon, encore une fois, no muri Canada, non. Sinaje ko qualification basaba yo muri Canada. Diplôme ok, naza ko ari n'importe où. Hanyuma, votre époux conjoint a-t-il passé le test linguistique? Dufate ko nawe yakoze TCF. Dufate ko munganya ubwenge nawe nyene yagiye muri yandi wakorera na wewe nguko aravuze ibi imfataranda muri kuko ubikora umaze ko arukumaze kwerekana ma resultat arukumaze gukora ibi ni kuntu kwipima gusa kabade ko uwo muntu aciye ubwenge hanyuma qu'est-ce qu'un score verti DSG? Ok, reka rero turabe score vos résultats bon don. Ok, point supplémentaire jusqu'à maximum de 6 points. So, formule du système de classement final 300. Donc, amajana 3 naza ko ari makeya. Urumva ko abaye make kumbure umuntu ushoboye kumbure kuraba ajya amantuzeye. Bon, sinzi ko 300 ari makeyi. Point supplémentaire jusqu'au maximum de 6. Oh, izi ni point supplémentaire z'uwundi muntu. Ok. Ce total facteur lié au transfert de compétences 38. Expérience de travail jusqu'au maximum. Ok, 38. Facteur lié à l'époux. Ok, on va barateranya. Qu'est-ce qu'un score? Comment utiliser l'outil? Programme visé d'entraînement. Bon, in any case, naza ko iyi uti ari kuguha amanota kugira ngo ushobore kumenya formule du système de classement final. Donc niyo total naza ko ari makeyi uko numvise nuko numvise ko bisa amanota menshi omwe majana nena kugira ngo ushobore kuba wo participa. De cet outil-ci, l'admission, et vous n'avez pas pu en faire d'autres. Ok. Donc, nakuvuga iyi système woyikarikira ukaraba ko amanota ushobora kuyakwiza, c'est très important. Encore une fois, ushobora kuza ngaha ukahindura ibintu seroroka notamment, donc ahantu ushobora kugira nk'imyaka nka par exemple yaba mwari mugifite imyaka 35 birahinduka ubusaba principal bo na diplome na nyine bashaka kuyongera amanota dufate ya TCF ko wakikubise igifaransa kabisa ukaduga ukaba muri
mukagirwa nko muri wa kabiri komsa, wabaye wa kabiri ntiwabaye top, mugabo waronse ya top hiya, hanyuma ugacugira calcul encore, tu peux recalculer en fait, calculer des résultats, ubu turonse ngahe deja duciye turonka amajana 458. Urabona tuvuye ku majana 590. Aya ni good to apply. So donc tese igifaransa urabona kwifasha, donc bishobotse igifaransa ukitegura cyane gose kabisa ko gipiga, kumbure na wa mundi mukora na wa mu gabo cyangwa umugore dufate ko nawe nyene yagikubisa akaba mu level ya kabiri instead ya kane, kabiri bo bien sûr ko ntazi cyo ubureme bw'icyo gifaransa je sinshobora kumenya exactement. Urabona ko amanota okay hongeye ko makei, ahanini ro principal niyo yongeye ko cyane kuko twabonye ko umugabo cyangwa umugore hongera ko nka 5 komsa, mugabo amanota y'igifaransa ndumva ariho abantu ushobora kumanipira ukaronka amanota menshi ko musabika kuduza iyi score. Bo sinzi ko imyaka mundi mushobora kwimana cyangwa mukayikora mu bigo byinshi, imyaka ni karamata nshobora kuyikora cyangwa kuyimanura, mugabo plus iyo ushaje ro moins de chance. Bon hanyuma voilà nivyo, sinzi ko umuntu bisubira murumva ko bakenera ama certificat n'ibiki. Encore une fois iyi ni uti yo gupima gusa ko ushobora kuba qualifié, kuko ntuwirirwa ata amafaranga, kuko gushina umunsi nta mafaranga ndatanga. Umaze kubona ko amafaranga ko uqualifia, hashobora kuba ari ahandi hantu kuri internet herekana amafaranga considération la salle de critère calcul de points, hashobora kuba ari ahantu berekana ama point, ariko cyo nabonye nuko amajana ane na le plus de points, the more point the better, nugerageza kuronka amanota menshi ashoboka, pana kuri papier in real life ko baza ivyo bintu wavuze uvyerekane impapuro uzerekane. Bon nyuma rero umva ko ucu prepara document, préparez vos documents. Bon passeport n'ibisanzwe, résultats z'iyo examination birumvikana, offre d'emploi ufise, amacertificat n'amaqualification ufise, preuve de fond, hanyuma police certificate, hanyuma d'une province. Bon ico kintu cha province ndakimenya neza mugano sinzi ko kigenda yi designation of province. Nivyo je mbona ko do muri Canada uwogerageza ivyo, muri make amafone za ko atabantu bayafise bose barondera ukuntu bayerekana, mugo kenshi na kenshi basaba ko ayo mafaranga ubu yafise umenga amezi ane arenga, so ico gitohoza. Hanyuma kuri jewe no bavuga ko amafaranga menshi araya application, twabonye ko ari 1600 y'ama Canadian ku muvyeyi umwe, hanyuma 300 ku mwana umwe. Sinzi ko ushaka kubura applying uri umuvyeyi umwe, abandi baza gusanga mu nzira ikumbura ivyo umuntu biraba, mugabo omwe muri au départ bashira ko bose kubera sinzi ko babikwemera kubera muri amanota y'umugabo wayakoresha canke umugore mu kuvuga ko mu kwerekana ko muzoshobora kwibeshaho Canada. I don't know, I'm not certain. Bon iyo vuze I don't know nuko biri ngaha muja kubisoma, ndiko ndakwereka, I'm teaching you to fish, not giving you a fish, ndiko kwereka kuja kuvyikarikira, ntabwo ndaja gukarika ko navyo nkeneye pour moi. Bon hanyuma rero urumva ico gihe novuga ko umaze kubona kuri serious kugira nta kintu turatanga, you create a profile. Je n'ubu novuga ko nta kintu umuntu aratanga. Bon comment fonctionne le bassin, créer un profil. Bon le bassin nibaza ko ari nka tools umenga niko mu Congereza, donc uko bimeze iyo ubonye amanota wo yaronka wararosa mu mazita y'igifaransa, ucugenda ukuzuza formulaire isa niyi nakweretse, mugabo yo iri serious uvuga nyene imyaka yawe koko ayo manota yakubaza, ugacugira bagacateranya amanota bagacashira ahantu nko muri loteri, buri periode runaka bagahitamwo abakwije amanota ota, hagiye barabira ku majana 440, je ne sais pas, ndiko ndavuga system nabonye. Hanyuma bagaca baguhisemwo, bagaca ntabwo ari loto ni bivana ama resultat baterateranije n'abarabiye ko, hanyuma baguhisemwo bagaca ngiye nyava ko ma fonctionnaire le pour nako immigrant qualifié. La première étape, votre profil à soumettre dans le bassin d'entrée d'express, on va commencer avec le profil. Hanyuma si vous êtes admissible, nous passons dans un bassin avec d'autres personnes, nous vous attribuerons une note et nous déterminerons notre classement en fonction de plusieurs facteurs. On va commencer avec facteur. Nous invitons à présenter une demande de résidence permanente
au Canada si vous voulez parmi les candidats les mieux classés. Urumva yuko uburi kula classa ubwo ntugire ngo uri wenyene, ni mu bihugu vyose abafaransa, abanyamerika, aba Australian, abashinwa, abahindi, abafilipino, abasenegale bose baba bariko baragira iyo bariko baja muri iyo pool, bariko bigira iyo classement, hanyuma bariko bariyandikisha bagateratanya amanota bakavuga ati numwa kujya kwa nko nka ko nkura mfete uno musi tukatire kuyaya uri muri abo baca bakwandikira invitation to apply. But invitation to apply ntabwo ari residence, no kuvuga bakurekuye gukora application. Ico gihe you still have biracasaba ko le fait de remplir un profil d'entrée d'express en ligne ou d'être accepté dans le bassin ne garantit pas que vous recevez une invitation à présenter une demande. On va ushobora kutaronka invitation ariko nubwo uyironse ntabwo uba ucusaba ni etape ya mbere, hanyuma usavye niho badesida ko bikwiye kukwije ivyangombwa, niho ucuba cagusaba werekana izo diplome ibiki. Donc urumva ko ari etape, ni naho uca ndibaza donc ico gihe sindamenya mu gusumeta muri pool ko bakwishuza, sinibuka neza ijya nabikora mu gihugu ndimo ko basaba amafaranga mu gushira muri iyo pool, muri iyo bassin, mugabo nibaza ko ajya amajana nangahe bayagusaba yukoze application y'ukuri, donc wabaye invited to apply. Sindamenya Canada cost of pool, I don't know. Sindamenya ko bakwishyuza mu kiramo, ababizi abamaze kubikora mu mbwira ko hari ikintu muga ntavyo nabonye berekana. So pool process usually Canada. But dantureka nibaza ko batakwemvise ico gihe. Okay, it's free of charge. So ngiyi idongo bavuga processing fees if you are invited to apply. Dore gushika ugiye muri pool nta mafaranga utanga usivye gusa ayicongereza, mbona mayishaka gushika ku madora amajana 3 zero aho gikoresha amajana 2, I don't know. Bon, nuko assessinga amadora amadokima yawe neza ko iyi ECA igomba ko assessinga navyo bitwara amadolari, hanyuma medicals ibintu nk'ivyo. Mugavyo ni igihe if invited to apply, neza ko utari invited to apply ko ataki before during your time of pool we need to gather certain document which include these estimates. Donc ni kunavuga batakwemvise to apply ushobora guca uvyihoza vyose, ni bakwemvise to apply sinzi exactement. Bon nkibi vyarahindutse, urabona ko yahora ku majana 3. Okay, neza ko vyahindutse, nabonye umenga ararenza ya cette fois-ci. Bo reka ngeza hani information nyinshi yamfete yukomba kuja hanze bisaba amasaha menshi cyane, imisi myinshi cyane uri kuri internet ukora recherche, ukompara ama option, ukompara ama opportunité, ukompara amabeyi n'importe quoi. Ndaje ndavyibuka ndiko ndarondera kuzino vyamfashe nk'amezi ashika 6 ngora recherche n'amakuri ordinateur. So nakukorera gusa yuko ushobora gukora vyinshi ukironderera, hanyuma iyo ubonye ugize amadidane niho ushobora kubaza umuntu ube yabikoze, kandi ntimuze muraza ngo umuntu wese ari muri Belgique ngo ingene bashikayo, umuntu ari muri Canada ingene bashikayo, buri muntu amenye ingene yashitseyo, ntashobora kumenya ingene abandi bashobora gushikayo. Kandi washitseyo immigration policy yawo, politiki ya immigration igenda ihinduka, natwebwe nk'umumbajije hanashitse politiki yarinze cyane, inzira najemo kumbe ntikihari ibintu nk'ivyo, ariko muri make nashaka kuvuga ko ni ugomba gukora iyo homework. Ndaze mu wundi hayo kibazo cha network n'ikibazo cha ma devices umuntu akoresha kuri telefone, biragoye gusubira kuri ordinateur kubona information, mugabo encore une fois baba devoir yawe gukora iyo effort. Hanyuma bibaye ngomba kumbure ugakontakta abantu baba immigration officials kuko bagibara bihembegwa, ukamukimuhembera agafata iyo saha yiwe ari karakutosorera ivyo bintu wadidaniwe, ukamuhigeja nawe akarya kuko niyo business bakoramo, nta kundi vyogenda. Gusa ikaba ari officiel akaguha igitansi, ntibajye bajya guhenda ngo ndagucishe mu caro. Mu bisanzwe ibihugu vyinshi vyo hanze guciye mu caro usanga ari ibintu bitoroje muri iyi minsi. In any case, bonne chance. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira.